Ndabaramukije bene data nkunda aho muri hose ku isi yose, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muherereye hose. Uwo muri kumwe hano ni Françoise Habonayo. Ndashimiye Imana data kubera yuko iduhaye umwanya kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi twiga ku muryango wa Nabali na Abigayili. Turabona neza icatumye uri uwo muryango ugirirwa imbabazi canke uhabwa ibihano. Icabiteye sikindi, icabiteye ni communication canke ingene umuntu ashikiriza ubutumwa canke ingene umuntu yishura. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe amajambo adufasha kumenya uko umuntu akwiye kuvuga. Ushobora kumbwira uti kuvuga nta utabizi, umuntu wese arazi kuvuga, ariko hari kuvuga ukavuga neza, hakabaho no kuvuga ukavuga nabi. Tugomba twigerere ijambo ryitwa kuvuga. Imana idufashe cyane. Twarabonye mu video iheruka turiko turiga ibya Nabali na Abigayili. Twarabonye ukuntu Nabali yishuye nabi intumwa z'umwami Dawidi zari zimuzaniye ubutumwa Dawidi yarazihaye ngo zizanire Nabali. Maze Nabali rero yishura amajambo mabi, yishurana agakengere, yishura nabi intumwa z'umwami. Hanyuma rero nk'uko mubizi, intumwa akazi kayo itwara message, uko uyibariye niko isubiza inyuma inyishu wayihaye. Abo bantu Dawidi yari yatumye baragarutse bamushira inkuru Nabali yababwiye. Nagomba gusa dusome kuri ajya amajambo Nabali yavuze. Samuel wa mbere igice ca 25 ku murongo w'10 haravuga ngo Nabali yishura abo bantu ba Dawidi ati, Dawidi ni iki kandi mwene Isayi ni iki? Erega iyi minsi hariho abashumba benshi bataye ba shebuja. Aha yamwishuye gutya nk'uko twabibonye. Hari message bari bahejeje kumuha kandi bari bayimubariye mu majambo meza, ameze neza, yiyubashe. Twonashaka tukayasoma kugira ngo abataronse uburyo bwiza bwo kubiraba bavyumvireho. Hariya ku murongo w'8, Samuel wa mbere igice ca 25 ku murongo w'8, Dawidi yabwiye rero abo bantu ati, genda mumubwire muti, baza imikangara yawe barakubarira muti ngo kandi natwe abantu biwe utugirire ubuntu kuko tuje ku munsi mwiza. Muti none aragusavye ngo ico uzoba ufise cose aba arico uduha, twebwe abasavyi bawe n'umwana wawe Dawidi. Bari bazanye bifuza gufashwa mu kubera yuko bari bakeneye ibyo gufungura, bari bakeneye gufashwa. Hanyuma rero uyu mwami Nabali aca yishura nabi cane. D'abord avuga ngo Dawidi ni iki? Hanyuma aca asuzugura abo bantu ngo muri iyi minsi ngo hariho abungere ngo bataye ba shebuja, ngo rero namwe sinobizigira ngo namwebwe ni muri abo. Inshuti mugenzi, kuvuga hariho kuvuga hakabaho no kuvuga. Uyu muntu w'Imana yaravuze kandi aya majambo yavuze yaciye bayatwara nk'uko nyene yabivuze, ashikira umwami Dawidi ingene uyu muntu yamukengereye, akavuga amajambo y'agasuzuguro ngo Dawidi ni iki, ngo mwene Isayi ni iki. Hanyuma aya majambo yakweze igihano gikomeye, igihano co ku ruhande rwa famiye ya Nabali, abari mu rugo biwe bose, kuko umwami yaciye avuga ngo ku
murongo w'17 ngo none rero ubimenye ku murongo ku murongo wa 21 haravuga ngo kandi Dawidi yari yaravuze ati ni iby'ukuri byabaye iby'ubusa kuzigama iby'uru rugabo rwari rufise byose mu bugaragwa ntihazimire na kimwe mu byo yari afise byose namugiriye ibyiza anyishuye ibibi nibwaca hari izina muhungu n'umwe nja gusiga mu bantu biwe Imana ibimpanire jewe Dawidi mbere birushirije no kuvuga ngo aya majambo yavuze yakwenze uburake bwa Dawidi bimutera kuja kwihora. Inshuti uri kurankurikira, wari bwigere wumva ahantu ijambo ryawe wavuze? Ushobora kuba warivuze wenyene, ushaka kuba warivuze uri kurabigira abana batoya, ushaka kuba warivuze uri kumwe n'abantu kengera, ushaka kuba warivuze wiyumvira ko atangaruka rifise. Kuko uravye Nabali, Bibiliya tubwiye ngo yari umutunzi, kandi aba nabo baje kumubwira barabungere basanzwe. Rero kubona uwo mutunzi ariko araganira n'umwungere, uwo menga ngo il avait raison yo kuvuga uko ashaka kose. Ariko raba ingaruka vyazanye. Wibare nshuti yanje ngo rurimi ufise urukoreshe neza mu kuvuga ivyiza. Waba uri kumwe n'abato, uri kumwe n'abakuru. Imana idufashe. Kandi wiyubare igihe uri kuravuga uwundi. Aha turabona ko Dawidi siho yarari. Yariko arabwira abantu, ariko aravuga kuri Dawidi ngo Dawidi ni iki, mwene Isayi ni iki. Babandi baca batwara iyo nkuru nyene baja bashira uriya muntu. Aha ndumva mpemu yera ariko aratubwira twebwe abantu twahawe indimi mu kanwa kacu. Uhoraho Imana data wa twese adutabare adufashe. Twiyubare ururimi uru. Ibi bintu bitubera akarorero. Kubera yuko ivyo uvuga mwene data nshuti yanje, ivyo uvuga muri kumwe, ushaka kuba uri kumwe n'umwana wawe, ushaka kuba uri kumwe n'umushitsi, ushobora kuba uri kumwe n'uwo wundi wari we wese, ndakubwira inama wiyubare. Iryo jambo nyine ryusohoye mbega niryashikira wa wundi, wewe uzohangara kuguma imbere yiwe? Uzohangara guhura nawe? Uzokwiyumva neza yuko unezerewe no kumva ayo majambo wavuze bayamushikirije uko nyene? Ayo majambo ntazogushira ku rubanza. Haleluya. Yesu aduhezagire adufashe. Twahawe indimi kugira ngo tuvuge ivyiza. Ehe rero ukazobona umuntu, iyi ni inama nkugiriye mwene data, ukazobona umuntu kimwe, umuntu utazi, umwiyubareko kubera yuko utazi iyava ntuzi niyaja. Amajambo rero muvuga yose aba ari amajambo Bibiliya itubwira neza ngo aba ari amajambo yo gukuza ukwiye kuyabwirwa. Haleluya. Aba ari amajambo akuza uyo muntu ayumvise, kandi aba ari amajambo azoguhesha icubahiro niyashika kwa nyeneyo. Imana ishimwe. Ariko niwiyumvira ngo uyu uri kuravuga si hari, ukirekura ukavuga amajambo yose ushaka, ndakubwiza ukuri uzojya le fruit wateye. Ivyo wabivye uzobisoroma, uzobiryako. Ayo majambo niyashikaye kwa nyeneyo. Na Dawidi amaze kumushikako, Nabali yarabibonye, kuko yaciye atera uburake muri Dawidi, bimutera aja kwihora. None nawe mwene data uri kurankurikira, uri umukozi w'Imana, uri umuntu w'Imana, abakwicaye iruhande bagomba kukumvamwo amajambo asosa, amajambo y'ubugingo. Abakwicaye iruhande bagomba kuvaho bakize imitima yabo bwabo, kandi bavuye aho uvuye bazoshika aho baciye hose bavuga bati namwe kwa Françoise nahezegiwe, yatubwiye uku nuku 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 nuku. Ariko ni wibesha mu mutima ukiyumvira ngo uyu ntacyo bitwaye, uyu ni umuntu wo mu nzu, uyu ni umubanyi, uyu ni wa wundi, uyu bizogutangaza. Kandi ntuzushavure. Ndakunda abantu bavuga amajambo bumvise. Imana nibahezagire. Umuntu azi gusubiramwo ijambo yumvise, Imana imuha umugisha.
kubera yuko atabesha. None kubera ko ugomba ko ibyo wavuze bibi babihora kandi wabivuze, reka bija habona. Niba wihana wihane, nimba uruhanwa uhanwe, hanyuma ukire. Kubera ko ugomba yuko ibintu uvuga biguma bihozwe kandi nawe ugashishikara kubora mu mutima wawe. Yesu adutabare. Imana nishimwe. Aya majambo mwene data agufashe, nanje yaramfashije. Kandi ahangira ko ncavuga nti mu nshuti yanje aho uri hose, niba warumvise amajambo nawe narakuvuze ko mabi, imbabazi nizo nisabiye. Umbabarire. Ndi umuntu ushobora kuvuga nabi, ndi umuntu ashobora kwirekura amajambo, ariko aya majambo yanyigishije, yanteye kwegera Imana no kwihana no kuvuga ngo Yesu ufata ururimi rwanje, Yesu umfashe kwiyubara ku muntu w'umushitsi, umpe kwiyubara ku muntu uwo ari we wese ari inyuma yanje jewe ubwanje. Uwo ari we wese, yaba ari umwana, yaba ari umugabo, yaba ari murumunanje, yaba ari mukuru wanje, yaba ari nde, uyo wese ijambo nzosohora ndamubwira, menye nti niryagaruka rizompesha icubahiro, rizotuma nshima Imana. Bitari uko n'ubundi umuriro nowugendamwo, ndonini ntavyihana, hari ikindi kindindiri. Yesu adutabare. Ariko aya majambo y'Imana tuyaronka kugira ngo twihane, twezwe, ururimi rwacu rwezwe. Nabali uyu ariko aratwigisha uyu munsi, yakengereye abantu, yakakengera umuntu atazi ingaruka yabyo. Ni kangahe wirirwa uratuka abantu b'Imana, ni kangahe wirirwa uratuka bariya na bariya, ni kangahe ugendura. Imana idufashe kandi dutabare, tubabarire, ntitubabarire. Ego nariko navuga ku byo gukoresha ururimi canke communication. Hariho uburyo Nabali yari akwiye kubivugamo. Icya mbere ko bari bamubwiye bati twarafashije abungere bawe igihe baza, nta na kimwe cari nta nimwe yatorotse, ibyo amasho yawe yose bayasubije inyuma neza, nta nimwe yavuyemo. Bamubwiye ibyo byonyene, ntiwumva ko bari baramugiriye neza? Yari akwiye kuvuga d'abord gushima ibyo, kubera abonye abantu bamugiriye neza. Yari akwiye gushima. Inshuti yanje, ni bangahe bakugiriye neza ariko uyu munsi utibuka ko bakugiriye neza? Hariho abakugaburiye ushonje, hariho abakwambitse ugenda gusa, hariho abaguhaye indaro, hariho abakurihiye minervare, hariho abakugiriye neza, ariko uyu munsi ntiwibuka ko bakugiriye neza. Iruhande y'ivyo ukibuka ibibi byo bavyaragushikiye, ariko bimwe bakugira neza ukavyibagira. Abantu niko tumeze. Imana dufashe rero. Nabali atubera akarorero. Bamugiriye neza ariko abishura abitura inabi. Ikindi ko bari bamubwiye bati turagusabye, bazanye demande y'umuntu mukuru nka Dawidi, batari baje mu izina ryabo, baje batumwe n'umukuru Dawidi. Ntiyari akwiye basi kuvuga ati ingene Dawidi yonsaba service ari umuntu mukuru nk'uriya, ari umwami, ingene yonsaba service si honneur ndonse? Yari akwiye kuvuga ko ari honneur aronse. Imana idufashe. Ariko raba siko yabigenjeje, ntiyiyumviye ko ari honneur. Iyo akavyumviye yari gushima, mbere agakora n'ibirenze ibyo bamusabye. Yesu nashimwe. Turiko turigishanya mu buryo bwo kuvuga. Hanyuma rero turabundi uyu mugore wiwe nawe Abigayili nawe ingene yagenjeje akitwara neza. Aha turiko turiga ico bita communication. Abigayili amaze kumenya nawe yabigenjeje ate, ngo yaciye afata amazawadi canke rekado, canke yaciye aza atwara ibyo kugemura, arabitwara kugira ngo aze gushika imbere ya Dawidi kumusaba imbabazi, kuko Dawidi yari yashavuye
agiye kwica abo mu rugo rwose rwa Nabali kubera ishavu ry'ibyo Nabali yamukoreye. Uyu mugore arahaguruka. Turavye hariya ku murongo wa 23 haravuga ngo nuko Abigayili abonye Dawidi ava ku ndogoba yiwe vuba, akubita inkoro hasi aramwunamira. Murabibona sinye yo guca bugufi, contrairement wa mugabo, ariko wewe nace bugufi kuko yaramwiboneye ku maso. Aha biratandukanye na Nabali kumburi yamwibonera ku maso ntituzi ingene yariko reagise, ariko uyu nawe amubonye ku maso acaca bugufi ngo ava ku ndogoba yiwe yikubite hasi imbere y'ibirenge vyiwe. Ku murongo wa 24 haravuga ngo yitembagaza imbere y'ibirenge vyiwe. Si uguca bugufi gusa gupfukama, ariko ngo yaritembagaje. Ni ukuvuga ngo yerekanye umutima wiwe wose umenetse, aritembagaza imbere y'umwami. Aravuga ijambo ryanezereye cyane ngo aramubwira ati mwami wanje. Ni ukuvuga ngo ahokonesheje autorite y'umwami, ahokonesheje icubahiro c'umwami, contrairement ya wa wundi yamwita ngo Dawidi ngo mwene Isayi niki. Aha amuha icubahiro kimukwiriye. Yesu nashimwe. Inshuti nkunda uri kurankurikira, wige guha icubahiro ugikwiriye. Ntugasuzugure umunyacubahiro ngo umurenganishe n'uwundi muntu asanzwe. Uko umuntu yashizwe hejuru aba ariko yubahwa, niko biri, niko bimeze. Autorite y'umuntu arakwiye kuyubaha. Ubukuru, valeur y'umuntu umuntu arakwiye kuyubaha. Nibyo byiza, nibyo by'icyubahiro. Ngo aca avuga ati mwami wanje. Arakonesheje uwari we. Hanyuma kiravuga ngo icyo cyaha aba ari jewe kijako. Haleluya. Yumva icyaha cy'urugo rwiwe, icyaha cyakozwe n'umugabo wiwe, aca araciremeka kuko avuga ati none nta jewe nta mugabo, niba umugabo yakosheje nanje nakosheje, niba umugabo yohanwa urumva na jewe nohanwa. Aca avyishirako ati ndasabye imbabazi, ni jewe nacumuye, ni jewe nagize nabi. Ati ndakwinginze umujakazi wawe, zirikana ico nkubwira, utega amajambo yanje. Aca aramusipliya ati ndakwinginze. Aha turiko turiga ku kintu bita communication. Ndakwinginze nyumviriza. Honyine umuntu yamaze kuguha icubahiro cawe, honyine umuntu yamaze kwiremeka ibyaha by'abandi akavyiremeka wenyene, honyine amaze kuvuga ati akamwinginga ati ndakwinginze unyumvirize. Haleluya. Tinyumviriza. Yariko aratira attention yiwe kuko yari afise icyo agomba kuvuga. Bitandukanye na wa wundi ashika agapfa kuvuga biki atabanze gutarira ijambo. Uyu yarabanje kuritarira, aritarira amutaka, amuha icubahiro, aritarira aca bugufi, aritarira yongera amwinginga ati nyumviriza, sindaheza kukubwira, hariho ibindi mfise. Haleluya. Umwami rero aca cyokura atega amatwi, aca atangura kuvuga ariya amajambo meza y'umuntu w'Imana yuzuye ubwenge bw'Imana. Aca aravuga ngo hariya ku murongo wa 25 aravuga ngo ndakwinginze mwami wanje, woye kwiyumvira kuri uwo muntu w'umugesera Nabali, woye kwiyumvira kuri uwo muntu w'ikijumuru atazi kuvuga, woye kwiyumvira kuri adonka. Atangura kumwumvisha yuko wewe n'umwami, ubu nawe n'umuntu atacari ico. Donko rero ntibinakwiye yuko yo namwumviriza, ahubwo niyumva inama agira mugire. Aca amubwira ati izina niryo muntu. Reka ndakubwira uriya muntu yakuzaniye ijya message, ujya muntu yagumubwiye ajya amajambo, ntukabijeko. Oya, izina niryo muntu. Uriya muntu ntashoboka, niko biri. Aca avuga ngo, 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 Nabali niko yitwa.
turahabye ngo Nabali ngo risobanurwa ngo urujuju, muntu w'ikijuju, ngo ni Nabali ni ikijuju, ntazi kuvugisha umwami, ntazi gukora iciza akabi abakimukoreye nta hama rero ati aca aramubwira ngo ariko jewe umuja wawe sinigeze mbona imikangara yawe watumye mwami wanje. Aca arisobanura rero ati nukuri sinigeze ndababona, iyo nari kubabona nari kubagirira neza. Umwami aca aratangura arasobanukirwa rero, aha kwera uriya muntu n'ikijuju, aha kwera uriya muntu niko ameze, aha umwami uyu mupfasoni we ntiyabimenya, yari gusovara situation, atangura kuvyumva. Imana ishimwe. Hama rero aca aramubwira inama kuri 26 ngo none rero mugenzi, nk'uko uhoraho yamaho nawe ukaba uriho, uhoraho niwagutesheje ngo ntumvishe amaraso ntiwihore ubwawe. Yesu nashimwe. Aca amubwira inama, aca amubwira ati umve rero icyo nkubwiye coco, ntumbone ngo ni jewe, si jewe, ni Imana igutumyeko, ni Imana igutumyeko kugira ngo ntukore icaha kingana gitya cyo kuvisha amaraso y'ikijuju nka Nabali. Mu bundi buryo bavuga ati intoke ziramukanya n'izingana. Ati mbega wewe mwami wo kubona uri kurica Nabali kweri ikijuju nka Nabali, aho ntuwumva ko wawe wisuzuguje? Ati reka ntukagire ikintu nk'ico. Aca aravuga kandi ikindi naco ati nuhora hagutesheje kugira ngo ntukore icaha co kwihora. Dawidi amaze kumva aya majambo, amajambo akomeye kandi by'ukuri yabonye ko ari Imana, kuko nta kindi kintu cari kumutesha atari Imana. Ni Imana yamuzanye, imuzana hageze mu gihe yari mu nzira ariko aragenda kwica umuntu, hakaca haboneka umuntu amutesha, yamenye ko ari Imana by'ukuri. Hama rero ico nagomba mvuge cyane cyane ingene Dawidi aya majambo ya Abigayili yaravuye umutima wa Dawidi, umutima wari ugiye kwica, umutima wari ugiye kwihora, umutima wari wuzuye ishavu, umutima wari wuzuye uburakari. Ya majambo meza y'umuntu w'Imana amusubiza hasi, aca bugufi. Haleluya. Umwami yumva mu mutima we wararuhutse, aca avuga amajambo akomeye. Kuri 32 haravuga ngo maze Dawidi yishura Abigayili ati uhoraho Imana y'Abisirayeli ashemagizwe. Haleluya. Yakurungitse uyu munsi kunsanganira. Aca asobanukirwa ko ari Imana, aca atazira Imana ati uhoraho Imana yo mw'ijuru nishimwe kuko yakurungitse kuntangira ngo sinkore icaha. Imana nishimwe kuko ari yabikoze. Haleluya. Imana y'Abisirayeli ngo ashemagizwe, yakurungitse kunsanganira. Haleluya. 33 haravuga ngo hahezagirwe n'ubwenge bwawe. Amen. Ti hahezagirwe n'ubwenge bwawe, bakoresheje ubwenge kuza kunsanganira. Kandi nawe mu bwawe uragahezagirwa, untesheje uyu munsi ngo simvishe amaraso sinihora ubwanje. Yasobanukiwe amajambo atatu, yasobanukiwe ko ari Imana yabikoze. Haleluya. Ko ari Imana yarungitse uyu mukozi wayo Abigayili. Aca asobanukirwa ko Abigayili yakoresheje ubwenge bukomeye cyane. Ati hahezagirwe n'ubwenge bwawe, kuko ubwenge bwamutumye aza daboro yitwaje amazimano, aza yicisha bugufi, aza anyaruka, aza anyaruka, kandi aza amenya n'ingene atransmeta message, aza yikorera ibyaha by'urugo rwiwe, ibyaha byakozwe n'umugabo, aza amubwira inama. Haleluya. Aca avuga ati kandi nawe muhezagirwe kuko wangiriye inama nziza ngo simvishe amaraso sinihore. Inshuti yanje wewe uri kurankurikira, Imana nishimwe, Imana niguhezagire. Aya majambo akubake, aya majambo agufashe umenye gukoresha urwo rurimi rwawe neza. Twaruhawe kugira ngo ururimi
rube ururimi ruvura amahanga. Haleluya. Mu kanwa kacu havure, abantu batwumvise banezerwe, abakozi dukoresha batwumvise banezerwe, abagabo bacu batwumvise bahimbaza Imana, abana bacu batwumvise banezerwe. Haleluya. Ababanyi ntihaboneke umubanyi avuga ngo naka yarantutse, ngo naka yangiriye nabi, naka eka. Yesu adufashe. Yesu aduhezagire bene data. N'aya majambo nagomba ko twiga koma communique. Dukominika gute? Tuvuge niyihe langage ihindura ibintu. Hariho langage nziza ihindura ibintu, abagwaye bagakira, abafise umururazi mu mutima bagahinduka, bakagira ibitwenge bagatazira Imana. Ni langage yihe? Twige kandi tumenye, natwe duhinduke, abatubona bahinduke, abo tubana bahinduke, abatwumva batazira Imana. Imana y'ububasha ibahezagire, Imana y'ububasha ibagirire neza. Yari amajambo nagomba ngo twigishanye kuvuga neza. Haleluya. Kuvuga neza. Kuvuga neza, ururimi rwiza. Imana ishimwe. Ariko duhunge ururimi rubi, rukore nabi, wihutira kuvuga amajambo mabi. Twihutire kuvuga amajambo meza yo gutabara upfe gutabarwa. Imana y'ububasha ibahezagire. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye kubw'aya majambo meza umpaye kuvugana n'iri shengero ryawe. Uhoraho Mana, uhezagire wese abyumvise, kandi mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, aka kanwa kavuze amajambo mabi, mu izina rya Yesu bababarire. Amaraso yawe Kristo Yesu abuhagire, uwemeye kwihana umubabarire, kandi Yesu utanga guhinduka. Tuba abagore beza, tuba abagabo beza, tuba abana beza, mu izina ryawe ryera Yesu, tukubere abambasaderi beza, bamwe ukoresha ibyiza. Ngushimiye kubyumvise gutyo kandi bidukoreye, mu izina rya Yesu, amen. Uhoraho Imana abahezagire. Inomero zindi +46 765 768 00 65 46. Imana ibahezagire. Iyi shene tuvugira ko ni shene yahabonayo. Mushishikare kunsengera, nanje ndabasengera. Data abaha umugisha. Amen. Haleluya. Urakoze Yesu.